musi wa kane kwigenekezo rya 24 Kigarama mu mwaka wa 2020 aho Fondation Niyongabo yari iramutse ihimbaza umunsi mukuru wa Noel ku bana bagera ku 154 basanzwe barerewe muri ico kigo. Kuba Dr Jean Marie Niyongabo asanzwe arongoye ico kigo, intumbero y'ico gikorwa no kugarura ivyizigiro ku bana babitakaje kubera ibihe bibi baciyemo, hamwe no gutera kamo abantu bose babicishije mu kivugo cabo cy'uyu mwaka arico gira icukoze kugira ngo umwana yatawe canke umwana w'imfuvyi ashobore kuja kw'ishure. Ego cyane uno munsi muri Fondation Niyongabo twazindukanye umunsi mukuru wa Noel, guhimbaza umunsi mukuru wa Noel w'abana wama uba ukumwa kutashe itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Twebwe twipfuje kugira itariki 24. Rero twatunganije mu ntumbero yuko bwa mbere tugarurire ivyizigiro abandi bana bari barabitakarije, batakaje ivyizigiro kubera ibihe bibi bari babayemwo kandi batigeze bagira uruhara na rutoya kugira ngo ivyo bihe bitoroshe bibashikire. Rero umwana arabona yuko afise abayeho nkuko n'abandi babayeho, abo yita ko amerewe neza, abo yita ko afise abavyeyi, abo yita ko batabamwe barabara, yuko bafise yuko nawe afise aryoherwa umunsi mukuru wa Noel nkuko n'abandi bana abaryoherwa uwo munsi mukuru. Ubwa kabiri no kugira ngo dutera kamo abantu bose tubicishe mu kivugo cyacu cy'uno mwaka kivuga tuti gira icyo ukoze kugira ngo umwana ariko aramererwa nabi, umwana w'imfuvyi, umwana ari mwibarabara, umwana yatawe ashoboye kuja kw'ishuri. Hariho umwana ariko aravuga ngo ndashaka kuja kw'ishuri. Muri ivyo birori baratewe iteka n'abagize ishira hamwe Femme Intwari, aho babagemuriye utuganuke tujanye n'ibifungurwa amwe n'ibinyobwa. Waserukiye iryo shira hamwe Antene ya Bujumbura yaraboneyeho n'akaryo ko gutanga impanuro zimwe kuri abo bana basanzwe barerewe muri ico kigo Fondation Niyongabo, aho yabasavye kubaha umuvyeyi wabo asanzwe baserukiye hamwe no gukundana eka no kubahana hagati yabo. Namwe bibondo musanzwe murerewe hano muri no Fondation Niyongabo, twashaka kubaha impanuro nk'abavyeyi. Twashaka kubasaba ko mwokubaha uyu muvyeyi asanzwe abareze abaserukira muri kino kigo kugira ngo mumugamburukire. Kandi namwe hagati yanyu twabasaba ko mwokundana mukongera mukubahana. Twabonye ko muri mwingabire nyinshi zidasanzwe, kandi twabonye ko n'umuvyeyi wanyu asanzwe abareze abingingira cyane kuba mu Mana, abarereye mu Mana. Rero ntimubiririmbe gusa ariko mwongere mubibemwo. Niyosenga Deborah asanzwe arerewe muri ico kigo ngo ico gikorwa cabaye catumye bagarukana ivyizigiro bari barataye. Ekana niyo kwishimira Felix asanzwe arerewe muri ico kigo, nawe yarashimiye cyane abashisi babagendeye n'utuganuke babashikirije. Ndumwe mu bana barerewe muri Fondation Niyongabo. Uyu munsi tunezerejwe n'abashitsi baje kudushigikira mu kudufasha guhimbaza Noel nziza, batwifuriza Noel nziza. Turavyishimiye cyane, turabashimiye bivuye ku mutima ukuntu mudushigikiye by'ukuri, byongeye kutugarukanira ivyizigiro nk'abana bari barataye ivyizigiro. Abashimira abashitsi batugendeye, twanezerewe cyane kuba batugendeye, batuzaniye ifungurwa, tukaba twanezerewe cyane gose. Tubamenyesha ko ugo rubanza rwarangiye mu kanyamuneza ntangere, aho abo bana basangiriye hamwe n'abashisi ndetse baranashimira bamwe mu bana bigenjeje neza muri ico kigo.